Cyiza. Karibuni sana. Bakozi banyishu media kuri mikro muri kumwe na Nijimbere Francisco hama tukaba twishikiye igitega aho habereye lancement officiel ya filme nziza cyane nayo iyo filme ikaba yitwa naho yagiye kuri mikro muri kumwe na Nijimbere Francisco rero tugomba tukumwe nabo bariko baragurisha amatike tugomba tubabashikirize nyene batubwire ido ni nakazi kawo kurakora hanyuma madam uri madam cyangwa umukobwa kubera ko abakobwa bose n'abagore uri madame aya ni abana ufise cyari umunyeshuri uracyari umunyeshuri secondaire primaire université hama muratubabarira cyane ku mazina mwitwanda na mukobwa yivuga izina ati ngo na mukobwa yivuga izina hama gatonya toshaka nyene mwitwiganirire gatonya ibijanye n'aka kazi kanyu nuko murakora mutubwire ukuntu mwakiriye abanyagitega ukuntu bitavye iki gitaramo cyanyu ca film no musi mane ndabona niko murambona bo ahantu bimeze neza nabongira ngo nibibonera muve miriho ni lancement officiel ya film shasha ku bufatanye bwa Warubizi na BMT. Batobarira iyo filme yoba yakoze iyihe company ni Warubizi canke ni BMT? Warubizi bifatanye na BMT Buja. Hama mwebwe turabona mu matike. Iske none mumaze gusohora amatika angana gute? Sani meshe ngira ngo urabibona ko n'ubukarato bugaragara. None muratwemeza yuko ayo filme abaza kuyiraba ko baza kuramwe yihe nyigisho? Cyane gose. Yihe nyigisho baraza gukuramwo inyigisho nkuko n'izindi filme zamaza bikoze zikigisha abantu ngira ngo horobona amatemwanyaje abavuga ko amafilme yabafashije cyane cyane nka filme iriko iratredinga kuri ino cinema ari filme ihuruzo ry'amakuba urabona ko abantu baziko barashinga intaye cyane kuri kirabafasha meme si na filme manjanja iriko iraca kuri Warubizi Films nawe urabona kuri kirabica bigacika. Ni byiza cyane turashimiye cyane kuba tumva amajambo matubwira hama droit d'entrée nangahe kuko abatabizi babimenyereho rero dufise tike ya VIP 10,000 na tike ya simple ya 3,000 nkuko mubibona ya VIP ni 3,000 ya 10,000 VIP ngwi none muri VIP yo baronka iki bicara hehe eske none nyine gitandukanye VIP ujana n'ibizungerezi none ushaka kuvuga rero abicara muri simple bica bigenda gute urumva abantu bicara muri simple urumva ntabahakaze nyene nkari ndani nawe cyo bibona none ushaka kuvuga rero abicara muri simple bubona filme baza kubona iyo naho yagiye baraza kuyibona mugabo urumva ibizungerezi akamoto kabone kaza kuba kabegere fresh murakoze cyane murashobora kutuvugirisha abo muri kumwe akatwiganira nawe nyene ukuntu yabibonye cyangwa ukuntu yakiriye iyi lancement officiel ya filme naho yagiye je kubganje ni ibintu biryoshe mbona ari ibintu bishushe abantu bariko baraza ku bwinshi baguma bagura adova tubana n'itike tubaha mu kanya mwabonye na mu journaliste wo kuri INYISHU media nkuko mubibona ni je ndo mu journaliste muri aka kanya ariko menyereye byo bavyiza ko mubaza ibibazo rero witwa gute nitwa Monya mwiza urakoze uronka igitega cyangwa duyi Gitega bemunyishu
nitwa na baje bava mu yindi ntara n'abanyene bisaba ibirero n'ibintu tutari tumenyereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi bavuga ni ku nshuro ya mbere hano mu ntara ya Gitega habaye ibirori nk'ibi byiza cyane ni ku nshuro ya mbere dusaba rero abakinnyi b'abarezi bo mu ntara yacu ya Gitega ushobora kuzana imbere kugira ngo dushobore kwakira rero aba bagenzi bacu bavuye mu gisagara cya Bujumbura hariho n'akantu rero bateguye k'akagororajya Joshua akagororajya mu kirundi cyiza akagororajya karibuni sana abakinnyi b'amaresi ngaha mu gisagara cya Gitega kapitale politike barabona yuko nabo bahari barasashije wokwibaza ko ari ikivuguto ibintu cyiza cyane ibintu byiza mu ntara ya Gitega kabisa bimenyerewe sinari ndazi n'abantu benshi muri twebwe batari bazi ko Igitega harimo abantu nk'aba basanzwe bakina amareresi vote urakangutse uri muri kano kanya bashaka no batwereke akantu bateguriye bagenzi babo baje bava mu gisagara cya Bujumbura dusabire mwegerano mukarere mwese twagiye bavuye mu gisagara cya Bujumbura no mu yindi micungararo kugira ngo tuze kwifatanya n'abandi banyempano ngaho Igitega bajya mwabonye ni nabo bateguye runo rubanza bongera badutumira ngo dushobore guhura kumbure tuze twongere kandi duhure dukuze impano zacu n'izabo mu bufatanye kandi nabo uyu munsi rero kuri ino saha twagira jewe guhagarariye warubizi nongere nkengurukire abakinyi bose bitanga ubwo bukeye ubwo bwije kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byiza nkabijya mama mubona kuri YouTube no kuri televiziyo y'igihugu nkengurukire BMT muri kino gikorwa uyu munsi tugomba abona kubwitange yagize ngo dushobore gukora igikorwa gisukuye nk'uko muza kubibona mubandanye mwihanganye kandi muduteze amatwi ngo murabe iyo reresi bagira batwereke tugira dushira nabona uno munsi nongera ndabibutsa kandi ko uyu munsi ari hiza gusohoka ijya mbere iyo seri yitwa ntaho yagiye kuri iyo televiziyo y'igihugu isaha 3 z'ijoro mwongere kandi muzoyirabe kuri YouTube ya Warubizi kugira ngo mubandanye mudutera intege turabakengurukiye ko muza kandi kwihangana mukagumana natwe gushika mu mpera za kino gikorwa tugire Kristo ayandi mashi menshi cyane umusaza warongoye uruganda Warubizi merci beaucoup arakoze cyane nuko tubandanya tubibutsa yuko n'umunsi udasanzwe n'umunsi tugiye kubona ireresi nshyashya nk'uko bahejeje kubitubwira nibaza yuko umuntu wese yageze hano yamaze kumva byatuzindukanye ibyo turindiranye gishika mu kanya ariko tubandanye tubibutsa yuko ukenera icyo gufungura ukenera icyo kunywa hariya inyuma hari ibinyobwa byose birahari bimeze neza hariho abantu bariko baratembera ngaha bambaye imyambaro yirabura handitse ko Lenox baraza kubahamagara hanyuma ukenera icyo gufata nta ngorane nuko rero bandanye muryoherwa mubandanye umererwa neza muri kino kibanza Lenox Restaurant tubandanye dushimira abatandukanye dushimire Gitega Entertainment TV turabona ko nabo bashitse hano menyesha amakuru bikorera ngaha muri kapitale politike
n'abandi batandukanye. Mu kanya rero cyo dukurikirana ireresi nk'uko ari nacyo gikorwa cyatuzanye. Nibaza yuko mwese muza kugira ikaze rero mwese birwanya.